Ndabaramukije bakunzi ba Heritage TV, kaze mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Uno munsi manase mutima wanje rivuga ngo kwihana no guhindukira. Iyo kenshi tuko turavuga abantu kwihana ntibatahura ibyo bashaka kuvuga. Kwihana no guhindura ingendo. Mu yandi majambo kwihana no guhindura inzira yaho ari kuragana. Rero wewe uri kurangura uno munsi nivyo Imana ikiravuga uno munsi kirakubwira wewe ukwiye kwihana. Ni vyiza gutahura icyo kwihana, mugabo ni vyiza cyane kubikora. Gutahura ko ukwiye kwihana siyo ntumbero yo kwihana, ariko kwihana no guhindura ingendo, kwihana no guhindura inyifato. Tuzateveka tukadusome muri Matayo 3 gura ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa kabiri. Haravuga ngo muri iyo minsi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Ubuyuda ati mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Uyu yari Yohana umubatizi agitangura kuvuga ubutumwa. Bibiri tubwira yuko yatanguye abwira ubwoko bw'Abayuda, abwira ubwoko bw'Abanyizera, arababwira ngo ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buri mu kuza, ni mwihane muve mu vyaha, ni mwihane muve mu nzira mbi, ni mwihane. Iki gihe cyari gihe uno Yohana umubatizi yari yaje mu yandi majambo aje gutegura inzira y'umwami Yesu. Yateza guhamagarira abantu kwihana kugira ngo baze igihe Kristo azoza baze babitahura, baze bamenye ko Kristo yabaziye, hama bamwizere bihana ivyaha vyabo. Rero uno Yohana umubatizi atangura kubwira abantu, abwira abantu ngo mwihane. Nkuko twariko turabivuga, kwihana ni guhindura ingendo, kwihana no guhindura inzira yaho ari kuragana. Nimba wari kugana inzira ija uraba inyuma, urahindukira wese. Mu yandi majambo iyo uhindukiye ntusubira kuraba inyuma, iyo uhindukiye ntusubira kuraba iyo kurava, iyo waje uva utera ubandanya kuri iyo nzira wahindukiriyemwo. Rero Yohana umubatizi arabwira bano bantu, arababwira ngo atangura kwigisha abantu, arababwira ngo ati nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Wowe uri kurangura uno munsi tiko turavuga kwihana, ukwiye kwizera Kristo mu bwiza bwawe, ukwiye kuva mu vyaho uri muno munsi ugahindura. Kwihana, abantu benshi bariko baravuga kwihana ntibatahura icyo ari cyo kwihana. Kwihana hari ico kutari. Ukwihana sukugira ubwoba. Hari igihe umuntu bamubwira ubutumwa bwiza, hama kubera yagize ubwoba akavuga ngo reka mfe kwemera kwizera Kristo, reka mfe kwemera kwihana. Kwihana suko. Kwihana ni gihe uba wumvise ijambo ry'Imana, igihe uba wumvise ubutumwa bwiza, ubwo butumwa bwiza bukagusunikira kwihana, apara ko wigirishije, apara ko watewe ubwoba. Ikindi kintu gira kabiri, kwihana sukwicuza nka kujya kwa Yuda. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko Yuda yaricujije mugabo ntiyabisigura yuko yihanye. Usome muri Matayo 27 murongo wa 3 biritubwira ngo maze Yuda yamuguze abonye yuko bamutsindishije aricuza, asubiza abaherezi b'abakuru n'abashingantahe za ntete z'ifeza 30 ati nacumuye, naguze amaraso yutagira icaha. Nabo baramwishura bati bidutwaye iki n'ivyawe. Ijambo ry'Imana tubwiye yuko ugiye gusoma hano munsi ubandanya, uno Yuda Iskarioti nivyo vyitwa ko yihanye. Mugo ukwihana ntibisigura yuko ubivugisha umunwa gusa, ntibisigura yuko uvuga ndihanye mugabo ntuhindura ingendo. Uno mugabo ukwihana kwiwe ntiyari kuja kubwira aba bantu gusa, yari kuja no kurondera Kristo akamubwira mbabarira, ngirira imbabazi sinzosubira. Abantu benshi rero baricuza ibyo bari barakora, baricuza ivyaha barimwo mugabo ntibahindukira. Rero ukwihana sukwicuza. Ukwihana no guhindura ingendo, ukwihana no kureka ivyo bintu urimwo ukavavanura navyo. Ukwihana nyakuri no kwizera Kristo mu bugingo bw'iwawe. Ukwihana suguheba icaha kanaka. Abantu benshi uzona kubwira ngo je narihanye, mugabo baje byagenze kugira wihana avuga ngo je narahivye inzoga. Kwihana suguheba inzoga, kwihana suguheba ubusambanyi, kwihana nukwizera Kristo mu bwiza bwawe. Hamukavuga ngo kubona ko Kristo yizeye mu buzima bw'iwanje ndavavanwa n'ibi bintu nkora. Ni consequence kwihana
ni Kristo aza mu buzima bw'iwawe hama akagushoboza kudasubira kugendera muri ya nzira rurimwo. Kwihana rero si ukuvuga ngo ndahevye icyaha kanaka. Ukwihana ni ukwizera Kristo. Ukwihana ni ukuvavanura n'ivyaha. Ugiye gusoma muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 17, na Kristo wenyene agitangura kuvuga ubutumwa bwiza yatanguye avuga ano majambo avuga ngo, ugiye gusoma muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 17 aravuga ngo, guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kristo na wenyene yasunikira abantu kwihana, kuko ubutumwa bwo kwihana nibwo butumwa nyakuri, nibwo butumwa ukwiye kumva, kuko iyo utihanye ngo uvavanure n'ivyo vyaha, uvavanure n'izo ngeso, mu kwakira Kristo mukiza mu bugingo bwawe, uba uri kugenda mu nzira itariyo, uba uri kugendera mu mahonero. Amahonero nayo Bibiliya ivuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu, wariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira. Iyo ngabire y'Imana tuko turavuga ni kwizera Kristo n'umwami ukiza mu bugingo bwawe. Igihe wakiriye Kristo mu mwami ukiza bwawe, ukemera kuheba ivyo warugenderamo, ukemera guseza ivyo warugenderamo, ukemera kuvuga je guhora no munsi uzozera kubigenderamo, ico gihe vy'ukuri uba wihanye, ico gihe vy'ukuri uvavana n'ivyo bintu. Ugiye gusoma muri Mariko igice cya 6 umurongo wa 12 baratubwira abigishwa ba Kristo nabo bagiye kuvuga ubutumwa Yesu abarungitse, bagenda bavuga ubutumwa bumwe, bagenda bavuga ngo muri Mariko igice cya 6 umurongo wa 12 bavuga ngo baragenda bigisha ko abantu bakwiye kwihana, abantu barakwiye kuva mu vyaha, abantu barakwiye kureka ivyaha bakizera Kristo. Bibiliya ijambo ry'Imana ratubwira ngo dushobozwa nawe aduha inkomezi. Guheba ivyaha dukoresha inkomezi ziwawe, kwihana dukoresha inkomezi zawe. Ukwiye kwemera imbabazi za Kristo, ukwiye kwemera ko Kristo ari wowe wenyine ashobora kuguharira, hama ugashobora kugendera ubuzima bugororotse. Reka dusome ivyakozwe no mu gice cya 2 umurongo 37 gushika ku 38. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo bumvise ico gihe gihe Pentecote, igihe cya Pentecote, muri vyakozwe no mu gice cya 2 gora ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 38 baratubwira n'igihe mpwemu yari yaje kubigishwa. Amaze kuza kubigishwa batangura ico gihe ngo batangiye kuvuga mu ndimi zitamenyekana, ngo bari ngaho batangura kubumva, ngo bariko baravuga. Petero araja muri batangura ahaguruka muri batangura kubabwira ubutumwa bwiza, arababwira ico Kristo yabapfiriye kujya babamvye nyene ari we yatumye ivyo bintu bibuno uwo munsi. Hama ngomaze kubabwira ku murongo 37 Bibiliya itubwira ngo bumvise bibacumise mu mitima babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbega tugire dute? Umurongo 38 Petero arabishura ati, nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharira ivyaha vyanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Petero arababwira ngo ati nimwihane, mu yandi majambo nimuvavanura n'ivyo vyaha murimwo, hama muze muri Kristo, hama muze mizere Kristo. Kuko wihanye hama ntuwizere Kristo ntuzoshobora gutsinda ivyaha bizokwama bikunanira, kuko Kristo wenyene ashobora gushoboza gutsinda ivyaha. Kristo wenyene ashobora gutuma wihana ukihana vy'ukuri. Ntumere nka Yuda Iskariyoti atihanye vy'ukuri, ariko aruhira kuja kwiyahura, aruhira kuja gutanga ubuzima bwiwe, arapfa. Uri kurangura no munsi rero ico Imana yifuza no munsi, irifuza yuko wihana vy'ukuri. Teme no munsi yakera tubwira ko ari kwihana no guhindukira. Iyo wihanye urahindukira. Mu yandi majambo ntushobora kuraba iyo wajuva, mu yandi majambo ntushobora kuraba ivyaha warugenderamo, mu yandi majambo ntushobora kuraba ivyo warukora ubwa mbere, ahubwo ufata ingingo yo kugendana n'Imana. Iyo wihanye ugenda mu nzira ya Kristo. Yesu aravuga ngo rije nzira, ukuri n'ubugingo, nta uja kwa data nta muja. Mu yandi majambo Yesu niwe nzira. Iyo wihanye ufata inzira ya Kristo, uravuga ngo singisura kugendera mu burya buzima narangenderamo, singogendera mu burya vyano narangenderamo, ndafashe ingingo uno munsi yo kumukurikira. Washaka kurikira uno munsi muno mwanya ukaba umaze igihe kinini uvuga ngo je narihanye, mwe wasanga umeze nka babandi mu bavuga ngo narihanye kubera ko nahevye inzoga, narihanye kubera ko nahevye ibintu biriya.
ukwihana nyakuri si uguheba ibintu, ariko ukwihana nyakuri ni ukwakira Kristo mu buzima bw'iwawe. Ukwihana nyakuri ni ukwizera Kristo nk'umwami mu bugingo bw'iwawe. Ukwihana nyakuri ni ukuvavanura n'ibyaha, ukavuga jewe nemeye gukurikira Kristo, jewe nemeye kubana na Kristo, jewe nemeye kumukurikira, tubane akaramata. Ukwihana no guhindura ivyiyumviro. Uteza guhindura ivyiyumviro no munsi, ukavuga ngo jewe inzira naho ngenderamwo ndayihevye, fasha indi nzira. Reka dusome muri Matayo igice ca 21 guhera ku 28 gushika ku 29. Habaye umuntu yari afise abahungu babiri, aragenda abarira umukuru ati genda mwana wanje uyu munsi gukora mu ruzabibu. Aramwishura ateka singenda. Maze hanyuma arisimbura aragenda. Aja kuwa kabiri amubwira kuno. Aramwishura ati ndagiye muvyeyi, ntiyajayo. Iyi nkuru yari inkuru yese karakira abantu, karakira inkuru y'abantu babiri bavukana. Papa wabo arabatuma aravuga genda, umwe aramubwira genda uje kundimira mu mizabibu. Uwa mbere amubwiye aramwankira, mugabo mu nyuma aravuga jewe ibintu nakoze nshaka kuba nababaje papa wanje, ibintu nakoze nshaka kuba namukomerekeje. Nivyo ntiyagiye kubwira papa wiwe yuko agira jeyo, mugabo Bibiliya itubwira yuko yaririmbuye muri we, yarihanye, hama carahindura inzira yaragiye gufata yo kutumvira umuvyeyi wiwe. Amaze kwihana aja gukora ivyo umuvyeyi yamubwiye. Rero tuko turavuga kwihana ndi guhindura ivyiyumviro. Iyo turavuga kwihana no kuvuga ngo iyi nzira nariko ndagenderamwo ndayivuyemwo, iyi nyifato nari nafashe ndayihevye, fasha ino nzira y'ukuri, fasha ino nzira impa amahoro, fasha ino nzira insunikira gukora ineza Imana ingombako. Rero no munsi urangura no munsi ukwiye gufata umwanya ukihana, ugavuga ngo uno munsi ndemeye gukurikira Kristo, uno munsi ndemeye guheba ibyaha, kuko kwihana bitiza gufatana na Kristo, kuko Kristo ni wenyine ashobora gutuma ukwihana kwawe kugira ubushobozi, kwihana kwawe gushoboka, kwihana kwawe kubukukuri, kuko atari Kristo agushoboje nta wundi azogushoboza, kuko atari Kristo agushoboje nta wundi azotuma uko kwihana kwawe kugira ugukomereramwo, nta wundi azotuma ibyaha udashobora kubigenderamwo atari Kristo. Hari igihe rero abantu bibaza bavuga ngo Imana ishaka gumiduhana, Imana ntishaka ko twihana. Mugabo ndabanda kubwira n'umusore ukora nk'ukintu no munsi, umwami Yesu arifuza ko wihana, ntifuza kupfufira mu vyaha. Bibiliya ico gituma itubwira ngo nubwo urukundo Imana yakunze abari minsi, ngo nubwo gwatuma itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ngo ariko azahabwa ubugingo budashira. Uno munsi ni wizera Kristo uraronka ubugingo budashira. Imana ntifuza kupfira mu vyaha, Imana ntifuza yuko upfa rubi, Imana yifuza yuko wihana ukakira Kristo mu bugingo bw'iwawe. Ha mu buzima wariko uragenderana mutari bwo ugasura ntuzosura kandi kububona, kuko nababwiye yuko iyo wihanye urahindukira. Iyo wihanye ntusura kandi kuba muri bwa buzima rugenderamwo, urasezera, urahindukira. Ntumera nk'umugore wa Loti bababwiye ngo bahunge aho Imana kiragaragaza uburake bwabo, ariko bobo hakubandanya biruka baza guhindukira. Reka no munsi rero ntube nk'umugore wa Loti yahindukiye akaca umunyu, kubera ko yagiye gusubira inyuma, ntiyari yatahuye ivy'Imana ikirakora kiyagiye. Nawe no munsi iyo tuko turavuga kwihana no kutamera nk'umugore wa Loti, no kugenda Imana ikirakujana. Nababwiye ngo Yesu yavuze ijambo ry'Imana avuga ngo, Yesu aravuga ngo nije nzira. Imana ikweretse inzira, ukwiye gufata iyo nzira nyene, ukwiye kuraba inyuma. Kwihana rero no kudasubira kuraba inyuma, kwihana no kubandanya uje imbere. Iyo dusomye muri Ezekiel igice ca 18 umurongo wa 32 havuga ngo rega simpimbarwa n'upfuye, niko umwami uhoraho agize, nuko nimuhindukire mubeho. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nuhindukire no munsi ubeho. Imana ikirabwira Ezekiel ngo ntihimbara nuko abantu bariko barapfa, Imana ntihimbara nubwo abantu bariko barapfa mu vyaha, Imana ntihimbara yuko abantu bariko baja mu mahonero. Imana irifuza kuno munsi ufata ingingo yo guhinduka. Imana irifuza no munsi ko uhindukira ukava mu vyaha, kuko nuwava mu vyaha ngo uvuye mu vyaha ngo urabaho.
rero uri kwangukira uno munsi ni umunsi wawe guhindukira, uno munsi ni umunsi wawe kuva mu vyaha, uno munsi ni umunsi wawe kuvavanura n'ivyo uri kuragenderamo, ni umunsi wawe kwihana. Ukwiye kwifata uno munsi ugafata ingingo yo kwihana, ugafata ingingo yo gusezera ivyo vyaha uri kuragenderamo, kuko umunsi wawe ni umunsi wawe n'uno munsi, sejo n'uno munsi. Kuko Imana ibwira Hezekiya iramubwira ngo erega simpimbarwa n'urupfu rw'abapfuye, Imana ntihimbarwa n'urupfu rw'abantu bariko barapfa. Nivyo benshi bariko barapfa bapfira mu vyaha, mugabo Imana ntibihimbara, kuko umwami uhoraho agize. Nuko nimuhindukire mubeho. Guhindukira. Iyo wihanye urahindukira. Iyo wihanye uhindura inzira, uhindura ingendo, uhindura inyifato, uhindura ivyiyumviro. Kuko ivyiyumviro vyawe niba vyariko bikujana mu mahonero, ivyiyumviro vyawe bihindukiriza kuri Kristo, ukitegereza Kristo, ko Kristo niwe ashobora gukiza. Ndize ko n'amajambo gushika yandi hantu, ndize ko utahuye ko ukwihana gutiza kujana no guhindukira. Kandi ndizeye yuko ano majambo kwihana gushika yandi hantu. Ukaba rero ushaka gusenga, dufata umwanya muto wo gusenga, wihane. Nimba ari byo ari kuragenderamo uvyihane, nimba ari ubuzima kuragenderamo butari bwo, ubwo buzima uvuge umwakire Kristo mu buzima bwawe. Ushobora kuba ukijijwe no munsi, hari ubuzima uri kuragenderamo butari bwo. Ushobora kuba uri kurangukiramo no mwanya, ukaba ata munsi n'umwe hari ubuzima bwawe Kristo. Ukwihana nyakuri gufatiye kuri Kristo, kuko ntushobora kuvuga ngo ngumeze nka babandi baheba ibyaha, baheba icaha kanaka ngo bihanye. Kuko si ukwihana, iyo ni discipline. Mugabo ukwihana nyakuri no kwizera Kristo mu buzima bwawe. Ukaba rero utarafata iyo ngingo, ndabonda gufasha umwanya wo gusenga. Mugabo nagomba tubanze dusenge. Wowe uri kurangukira, wewe ukijijwe, uri kuragendera mu vyaha, wifuza kwihana. Hari ibintu maze imisi ugendera mu vyaha, maze ugenderamo umwanya n'umwanya kuvavanura navyo. Imana ivugishije Hezekiya, Imana iravuga ngo nuko nimuhindukire mubeho. Imana ntifuza kubaho, Imana ntifuza kuhonera mu vyaha, no munsi irifuza kuwihana. Nimba ukijijwe mugabo kugendera mu vyaha, uno munsi n'umunsi wo kwihana. Reka dufate umwanya gusenga. Data mwiza, ndakurikiza umuntu akarankurikirana mwami, mw'izina rya Yesu Kristo mwami. Ndakubise hasi mwami iyo mpwemu y'ivyaha imusunikira mu vyaha mwami. Ndakubise hasi mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami yatahuye yuko ubuzima ariko aragenderamo atari bwo mwami. None mwami arihanye, aravuze ntazosubira, arahinduye inzira. Mwami agarutsi wawe, ndamusengeye data mwiza kuno mwanya. Umugirire imbabazi, umuharire mw'izina rya Yesu Kristo. Ntazongere kandi kugendera mu buzima bwo gucumura. Ndasenze mwami mushoboze, umuhe inkomezi. Urakoze atameze kumugiriye neza. Imizi Yesu ndabise ndavyizera. Amen, amen, amen. Ushaka kurangukira muri no mwanya, ukaba atabuzima uraha Kristo, ukaba utaremera Kristo ngo aze mu buzima bwawe, kuko ukwihana nyakuri gushingiye kuri Kristo. Nimba ushobora uno mushaka guha ubuzima bwawe Kristo, kandi ko kanya ko kubikora, kandi ko kanya ko kuvuga Kristo ndaguha ubuzima bwawe Kristo, ngo binjire mu buzima bw'iwanje, kandi ushoboze kuba ubuzima bwejeje, kuba ubuzima bwo kwihana by'ukuri, ukwihana kutari ko gusubira inyuma. Ukaba ushaka rero ndagufasha gusenga, subiramo n'amajambo uvuge ngo data, ndataye ko ndi umunyabyaha, ndataye kandi ko ntashobora kwikiza. Uno munsi ndafashe ingingo yo kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Ndavavanwe n'ivyaha vyose narangenderamo. No munsi nemeye kumukurikira Kristo, ndihanye, ndabihevye, sizosubira handi kubigenderamo. No munsi nemeye gukurikira Kristo nk'umwami n'umukiza. Urakoze data mwiza ko urongoye umugambi w'umwiza, nkashira mu mugambi w'umuco. Uno munsi ndagukurikiye, ndavyizeye mw'izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ndizeye yuko rero uno mwanya w'amasengesho, uno mwanya w'ijambo ry'Imana wawe mwanya w'ikimazi, kandi ndizeye neza ko hataho yuko kwihana ukwihana kujana no guhindukira. Ndizeye ko Imana yabanye nawe. Rero kaze kandi ku biganiro vya Heritage TV, kandi ndizeye yuko bandana dukurikirana naho butaha mu kindi kiganiro nk'aya mango. Imana ibane nawe.